Ibyo dusoma mu nkuru nziza nk'uko yanditswe na Yohani. Muri iryo minsi Abayahudi bari bagiye inama Yezu ngo ntiyubaha isabato. Niko kubishura ati, Data ntasiba gukora, na jewe nyene ndakora. None rero Abayahudi baramushinga bamugenza ngo bamwice, kuko atarenga isabato gusa, yita kandi Imana se wiwe bwite, yinganisha atyo n'Imana. Yezu rero arabishura ati, nukuri nukuri ndabibabwiye, mwana kubwiwe ntaco akora atari ico abona Data akora, na mwana agagikora. Nk'uko Data akunda mwana kandi amwereka ibyo we nyene akora, byongeye azomwereka ibikorwa biruta ibyo, maze mutangare. Nk'uko Data azura abapfuye, nukuri nukuri ndabibabwira, akemera uwantumye afise ubuzima budahera, bitaye ko nta ntahe aremekwa, ava nyabuna mu kuzimu akaja mu buzima. Nukuri nukuri ndabibabwiye, haza kuza igihe, mbere n'ugushika cashitse, aho abapfuye bazokumva ijwi ry'Umwana w'Imana, kandi abaryumvise bose bakaba bazima. Kuko kurya Data ariwe muzima muri Mwana, kurya Data ari n'ubuzima muri we nyene, niko aha Mwana kugira ubuzima muri we nyene, byongeye amuha intahe kuko ari Umwana w'umuntu. Ntibibatangaze, erega igihe kiraje aho abari mu mva bose bazokumva ijwi ryiwe, maze bazivemwo. Abakoze neza bazukire ubuzima, nabo abakoze nabi bazukire urubanza rubica. Jewe ntaco nshobora kugira ku bwanje, ca urubanza nk'uko ndagumvise. Vyongeye urubanza ca ruratunganye, kuko ntakwirikiza ico nshaka, nkwirikiza ariho ico uwantumye ashaka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Kuko nakora ico nshaka, nkwirikiza ariho ico uwantumye ashaka. Bavukanye, Yohani mu nkuru nziza yiwe aragerageza kutwereka ubunywanyi Yezu afitaniye na se, kugira ngo muri we natwe atwereke ubunywanyi twogirana na Yezu, hama ubwo bunywanyi tugira na Yezu tukabugirana na Data, tubifashijwe n'ububasha bwa Mutima Mweranda. Sinkora ico nshaka, nkurikiza ariho ico uwantumye ashaka. Shaka abavukanye tuzirikane aya majambo adufasha kwinjiza mu bucuti dufitaniye na Yezu, yaje kutumenyesha Data mu bubasha bwa Mutima Mweranda. Turabe ingene twoshobora kubaho nk'abanyuzwe n'ijambo ry'Imana, nk'abakiriye Imana muri bo, nk'abatewe iteka ry'uko Imana yabagize abana bayo, nk'abatewe iteka nk'uko Imana yabagize abana bayo. Kenshi bavukanye iryo teka turaryibagira, bigatuma twivanga mu bindi, kuko tuja kubironderamwo ubukiro canke tuja kumurondera ibyo dushaka atari ico Imana ishaka. Ariko ico Imana ishaka nuko twokira, nuko tworonka ubuzima bwuzuye, nuko twotorana ubuzima bw'imyaka yose. Abayahudi
Yezu ababwiye ko si bafitaniye ubunywanyi nabo, nawe batangura kugerageza kumwica kuko bavuga ngo yinganisha n'Imana. Bavukanye mu buzima bwacu twategereza gutera ibibazo abo duhura, kuko muri twebwe hari Imana twakiriye, hari ubunywanyi dufitane n'iyo Mana, hari iteka dufise muri twebwe. Twategerezwa kwigenza nk'uko abantu b'isi bigenza, twategerezwa kuba umuco w'abandi kuko turafise Imana muri twebwe, twategerezwa kuba umunyu kuko hari ico twakiriye, hari ubuzima bw'Imana buri muri twebwe. Twategerezwa guhunga ya kamere twiyambura, tukagerageza kwinanata ngo twiyambike kamere nshasha ya Yezu Kristo, kuko iryo jambo ry'Imana twararyakiriye, iryo jwi ridutuma kuba beranda twararyakiriye, ubwo buzima bw'Imana twarabwakiriye muri twebwe, ubwo bunywanyi dufitaniye na Yezu kuko twamenyeshejwe Data muri bubasha bwa Mutima Mweranda, bwategerezwa kugira ikimazi muri twebwe, tugatira ibibazo abo duhura kugira ngo babone ko dufite Imana twishimiye n'Imana twizigiye. Duhuye n'abafise ubwoba twavuga ko dufite Imana yatsinze, duhuye n'abamaze kwihebura twabereka ko hari Imana dufise ikomeye kandi yama yigaragaza iminsi yose mu buzima bwacu. Ariko ibyo byose turavyibagira abavukanye, ugasanga abo badafise Imana, abatamana bakiriye mu buzima bwabo, bikuye muri urwo rukundo rw'Imana, nibo dushaka ko batubera itara, nibo dushaka ko batubera n'ubwani umuco mu buzima bwacu, bakadutwara iyo bashaka kudutwara, kandi Umukama yamaze kutwereka inzira. Hari ubunywanyi dufitaniye, hari ijambo twayaze n'uwo twahaye ubuzima bwacu, hari ico twakiriye muri twebwe gikomeye codutuma duterana ubugani abandi kugira umunoho canke kumva ko hari iteka dufise, ahubwo bakaza iwacu hako twebwe tugenda iwabo, hako aribo batwereka umuco nitwe twobereka umuco, hako ari umuzima bwiza n'ubugani wo tujanamo, ariko twobereka ko twe dufise Imana n'umuco unintaza mu buzima bwacu. Turamatara yaka, twararonse batisimi ituma twumva ko mu buzima bwacu tuguma tuvuga abadawa dufite Imana twishimiye, Imana twizigiye kandi Imana ikomeye. Nguyu umwizero dufise, nk'uko muri iki gihe ca biba tuvuga umwizero udatetereza. Turafise umwizero udatetereza utodutuma tugenda novuga kurondera ibyo twibaza ko biduha akanyamuneza k'umwanya mutonya, kandi dusize muri twebwe ibyiza by'imyaka yose. Ntitwokunda ko duhendwa n'abo bandi batujana mu mutima bwiza kandi dufise umuco wuzuye muri twebwe, kuko turafise umwizero udateterezwa, turafise umwizero wuzuye, kuko iyo Mana ibesha kandi ico yaturaganiye, ico twifuriza, ico twayaze, ico twavuganye, ico dufitaniye n'ubwo bunywanyi dufitaniye, ni ico kuri, ni ico kwizigira kandi ico kuzigama. Kenshi baradukura muri uwo mwizero bavukanye, tugakurikira abandi bantu kandi dufise Imana muri twebwe. Kenshi baraduhenda tukaja mu mwijima kandi dufise umuco muri twebwe. Kenshi baratubwira ati Imana iri hariya canke iri hariya, kandi Imana twaramaze kuyakira muri twebwe. Pawulo niwe avuga ati mbaho mva mbakubuka Imana, ubuzima bwake turi muri jewe, Yezu amaze kumwakira. Nico gituma bavukanye, kuko ibyo byose tuvyibagira, kuko ibyo byose novuga nti umenga ntaco bimaze, ntateka canke nta kimaze gise muri twebwe. Igisomwa ca mbere kitumurikire, ngiki gihe kiroranye, nguyu umunsi w'urukiza, nabo Umukama ariko araturonsa aya majambo, nabo Umukama aduhaye amajambo ngo twegere iwacu, nuko ashaka ko ahindura ikintu muri twebwe. Aratubwira ati mwebwe muboshe sohoka, mwebwe muri mu mwijima vayo, mwebwe muja gupfukamira ibitari ibyo reka, kuko hari iteka mfise muri mwebwe. Twaguzwe amaraso y'igiciro ntangere, turafise ubwiza mu maso y'Imana, Umukama ntushaka reko tubwonona.
ahubwo ashaka ko tugaruka iwiwe, tuvome ku isoko ry'ubuzima, ducane ku itara novuga niryo tumurikira, tuzi iwiwe ngo dushobore kuronka ubuzima, hakubandanye tuja kure yayo. Nico gituma rero igihe cy'ikarema turimo ari igihe ciza gituma twinjira mu buzima bwacu, tukazirikana ico turi n'ubwo bunywanyi dufite n'Imana aho tubigejeje. Tugaruke kuri we, naho abavyeyi bacu botwibagiye, naho ibicumuro byacu novuga ntibyosa n'umutukutuku, tugarutse ku Mukama. Umukama yamaturindiriye akatwoza, akadusubiza ryateka, akaduha inkomezi, akaduha ububasha. Twegere rero bavukanye kuri rya soko ridatetereza, twegere kuri wa muco nyawo, twegere ku ruhimbi rw'Umukama, twegere Yezu Kristo, ko tugume muri uwo mwizero ko hari ico Umukama ashaka ko tuba, hari ico Umukama ashaka kudushikanako, hari iteka Umukama afite muri twebwe ngo tube beza kandi beranda. Amen.